Baramukije abakunzi miko muradukurikirana nongera ndabipfuriza ibihe vyiza aho muherereye hose nongera niyakirira umusesanguzi turi kumwe muri studio amahoro y'Imana bane nawe. Ego urakoze cyane Benita yongera horane nawe. Ego ndakuramukije kabisa umunsi wa Lorenzo tugakorana ikiganiro kabisa. Ariko baramusesanguzi rero nubwo ariho tugikorana ikiganiro je nsanze meze ukuntu hagiye ndiko ndimvira ko ari babantu basubiye kugukorerako. Oya Zagenze ubundi umuntu ndatinya kuko umaze iminsi ubahasha. So umuntu ingene aremwe meme n'ijambo ry'Imana arabivuga. Hari ibihe byo gutwenga, hari ibihe byo kurira, hari ibihe by'umunezero, hari ibihe by'umubabaro. Donc umuntu arahindagurika bivanye n'ibihe. Yego. Kandi hariho n'ibihe byo kuba umuntu afite amagara meza no kubagwaye kabisa. Ibyo rero ni kimwe muri ibyo. Ariko reka ndakwifurize ko umererwa neza, kumera neza cyane kubera yuko uri umuntu w'intwari, uri umuntu w'ingirakamaro. Novuga muri kano karere kacu ukurikiranwa n'abantu benshi. Ariko kandi hari abantu babona ko ndababangamira cyane. Nta kibazo mu gihe rega iyo uteye ibuye mu bibwa ikimotsi nico bari kiba cyafasha. Samblage. Yego. Era abo batakwemera, abo batakumva, batumva ineza ibyo kuravuga kuri ku uragira icyo ugoroye muri bo abo kabisa ushimena ko ari babandi ni bya bijumbu bitavunika bitagororwa nako bitagoro kubigoro bivunika. Bora musesanguzi kuri no mugoroba rero hariho ikintu nifuje ko tuyaga reka nsabe abantu bagomba dukurikirane babane natwe kabisa bumve imvo n'imvana canke se bumve bimwe n'ibindi kugira udusobanurire kuri kino kibazo. Hari gihe usanga n'abako badukurikirana bo bariyumviye nk'ico nabo nanje nariyumviriye. Bora musesanguzi u Rwanda ruri muri Kongo kurondera intera hamwe kubera yuko rwasize rikoze amahano kabisa mu Rwanda. Ko tuzi neza yuko mu Burundi hariho abateroriste ndabivuge muri ubwo buryo bakoze nabo nyine amahano kabisa 2015 bakaba bari mu Rwanda kandi u Rwanda rukaba rwirasira ko bari mu Rwanda. Kubera iki u Burundi udashobora gutera u Rwanda bimeze gute? Ikibazo cyiza cyane abantu benshi novuga banibaza ariko kandi inyishu ibigaragara inyishu ibihari mugabo kumbe nuko inyishu novuga ko ibiri mu buryo bataba yiteze biri mu buryo novuga buhinyitse mugabo inyishu yabyo irahari. So kimwe cyo novuga ku cyo bavuze ngo u Rwanda ruri muri Kongo kurondera intera hamwe. Iyi ni pretext. Ngira ngo mwarumvise ko n'u Rwanda ubwabwo umagingo arusigaye bwivuguruza cyane ku mpamvu usanzwe uri muri Kongo sivyo. Kuva muri 1996 bavuga ko bari muri Kongo kurondera abasize bakoze amahano mu Rwanda ego. Kuva kiriya gihe ntabwo turabona bafashwe. Par contre u Rwanda nibwo rwagiye gukora amahano muri Kongo mu mpunzi z'abahunze zibasangayo zirabica. Mbere buriya hari amaverite abantu benshi batazi. U Rwanda rwarishe impunzi z'abanyarwanda zibasanze muri Kongo sivyo. Mu nyuma runasubirayo gutora amagufa yabo ruyatwara mu Rwanda bayakoresha muri ibi bibaga ngo byo kwibuka abagize abahitanye na jenoside sibyo. Ibi rero mu bituma mu byatumye bakora amagufa muri Kongo ni kugira ngo amakungu niyaje kugira enquête ko byavuze ko u Rwanda rwisha impunzi z'abanyarwanda muri Kongo baze babure amatrace sibyo. Ibi benshi ntabyo bazi ngo basanze barabica sondiza ngo rugiye kurondera FDLR intera hamwe mu nyuma rusubira gutora amagufa y'abahambwe u Rwanda rwari rwishe. Ibi benshi ntabyo bazi. Ngira ngo uretse ko u Rwanda ruvuga byinshi ngo turi mu Rwanda ngo muri Kongo gukurengera ngo ubwoko bw'abatutsi cyangwa abanyamurenge bavuga ibintu byinshi mugabo byose ibyo nje gusigura. Reka jewe nze ku kibazo neza untumberejeko ati none ko hariho abateroriste bakoze amahano mu Burundi mugabo u Burundi nako bagaca bahungira mu Rwanda kandi u Burundi buzi neza ko bari mu Rwanda mugabo Burundi ntibuce burasa u Rwanda kugira ngo buje kurondera
abajya barundi bajya bateroriste bashitse gutembagaza ubutegetsi. So iyo bavuze umuteroriste ni wa muntu yashatse yagandaga umukuru w'igihugu canke yabigambiriye, wa muntu yaturiye amapine, wa muntu yakoze ibikorwa by'ubwiyahuzi, wa muntu yakoze ibyaha novuga by'indengakamere, sivyo? Aba rero bahunze 2015 barashituganaga umukuru w'igihugu, baraturiye amapine, barisha abantu, barisha abapolisi. Aba rero kubita abateroriste biratahuritse. Usibye gusa ko leta y'u Burundi itarashobora gushamagingo aya kubambika iyo casquette y'abateroriste. Mugabo kuba ari abateroriste byo birazwi biragaragara. Utiwe ni kubera iki leta y'u Burundi itarasera leta y'u Rwanda kugira ngo abantu je kubazana. Nagomara kumenyesha ko itegeko rya UN rya ONU, itegeko mpuzamakungu ntabwo ryemera ko igihugu gitera ikindi, sivyo? Bibiri clear. Ntabwo itegeko mpuzamakungu ryemera ko igihugu gitera ikindi. So ikindi cyambere ariko novuga ko hariho uburyo ibi bintu bikorwamwo. No kuvuga igihugu hariho uburyo kibikoramwo, ugasanga wanashaka cagiye gutera ikindi gihugu mugabo novuga mu buryo swate buri indirect cyane kikabikora mu buryo buri direct mugabo gifise novuga impamvu zigaragara. So ndashaka kuvuga uti ico gihugu kibanza kwibaza ibibazo bikurikira. Kiribaza kiti mbega abo bantu hoho kiba kigiye kurondera barahari? Kini kibazo nshaka ndatumbereze ku Burundi. Iki ni kibazo nka twebwe abarundi twibaza. Abo bantu b'abateroriste barahari? Hama deuxièmement tukibaza tuti nimba abo bantu bahari bari hehe? Inyishu ni mu Rwanda. Niko biri. Ushaka twibaza ikibazo gira gatatu. Nimba abo bantu bahari aho mu Rwanda bariko barakora iki? Sivyo? So nimba hari ivyo bariko barakora, bariko barabikorera hehe? Bariko barafashwa nande? So ibi ni bibazo igihugu nk'Uburundi kigomba kwanza kwibaza, cyangwa se cagomba kwibaza kugira ngo gishobore kuba covuga ati rero dufora imiheto turase ku Rwanda. Ibi bintu rero iyo bimaze kugaragara abantu bikamenyekana ko bahari, bikamenyekana aho bari, bikamenyekana ibyo bariko barakora, aho bariko barabikorera, n'abariko barabafasha, hacakurikira rero cyo no kwita ni nza za diplomasi. Hacatangura ibya biganiro biganisha ku mahoro, sivyo? Kandi bidahamya ko Burundi bwabikoze. Ibi Burundi bwarabikoze, ibiganiro biganisha ku mahoro. Inyuma y'ibi biganiro rero novuga ko biganisha ku mahoro hacakurikira inzira yo gusaba igihugu gifise bano bantu ko kibagarukana, kibatanga. Kandi ndahamya ko nibi Uburundi bwarabikoze. Utaraja kuribwa na Kisanguzi. Ndashaka kumenya kuko nico cyatumye ndakubaza kino kiganiro. Kubera iki Uburundi butateye u Rwanda mu nzira y'amasasu? Kuko donc n'u Rwanda kugira utere Kongo kwagiye mu nzira y'amasasu kuko ni nago rurimi bumva. Urabizi neza. Hinge je ndaza kwishura ico kibazo cyawe. Kucandika ahantu kubore kabisa. Shaka utahura ama step. N'abadukurikirana. Uburundi bugomba kuba bwaraciyemo. Hamaze kora Uburundi habwarahaciye. Habwarahaciye. Hama tuzero gushika ku ndunduro ico kibazo cyawe. Uburundi bwarabasabye. Bubasabye baragize ibiganiro n'u Rwanda. Inyuma y'ibiganiro bigamije ku mahoro, Uburundi buca burasaba bariya bateroriste u Rwanda. Ni mubaduhe. So ivyakurikiye ngo mwarabibonye. U Rwanda aho kubatanga bubaha Uburundi bwaciye bufata hari ikintu ngiye kuvuga nk'abantu batazi. Sivyo? U Rwanda rwaciye rubafata
umuce umwe ruwutwara kuwukoresha muri Kongo mu bikorwa by'iterabwoba nyene, abandi babatwaye muri Centrafrique, aka n'akantu benshi batazi. Muri bajye bateroriste bashatse gutembagaza ubutegetsi mu Burundi, harimwo abo u Rwanda rwatwaye muri Centrafrique, sivyo? Hama abandi rero benshi u Rwanda rubagumya mu gihugu cyabo ku cicaro gikuru, aho nuvuga ko hasanzwe hari icicaro gikuru cyabo, aho u Rwanda rubamenyerereza, aho novuga basanzwe baronka n'inyigisho zitandukanye. Aha rero kubera u Burundi ari igihugu c'amahoro, sivyo, gikurikiza amategeko mpuzamakungu, sivyo, akagumana gasubira nk'abantu bakumva, u Burundi bwarasabye u Rwanda butitaye ko u Rwanda rwagiye kubakoresha ibikorwa by'iterabwoba muri Kongo za Centrafrique, ushobora gusanga hariho n'ibindi bihugu bitandukanye rwabatwayemo, kuko ndafise amakuru yuko hari n'abagiye muri za Burayi kwiga gukoresha inkoho zitandukanye muri bajya baterabwoba, sivyo? U Rwanda ivyo rwahisemo ngira ngo mwarabibonye, sivyo? Ntigwahisemo kubatanga, ahubwo u Rwanda rwaciye ruraba abadakurikiranwa n'ubutungane bw'u Burundi. Uravuga buti ko abarundi baje gusaba abantu babo, kandi natwe u Rwanda harimo abo dukeneye, reka turabe abo ubutungane bukurikirana, tubazeze ahubwo amabanga akomeye hano iwacu mu gisirikare no mu zindi nzego zitandukanye z'iperereza. Mugabo abatubona atabyaha bibagira, harimo abashobora kuba bodukwepa bagaponyoka bakitera iwabo mu Burundi. U Rwanda rwacu wita kugira iki? Kubagandagura. Ahantu utanga uburorero bw'abarundi nzi barenga 4 u Rwanda rwishe kuko rutinya ko bashobora gusubira mu Burundi. Ahantu bakakaruka direct ku muntu benshi bazi, twakoze ko inkuru nyinshi Rabe, sivyo? Rabe u Rwanda rwarabonye ko Rabe ashobora kubatoroka, kandi ngo rwamaze kumuzeza amabanga akomeye yo kugira ngo azovugire wa muhari mushasha bagomba gusubiza leta tabara, sivyo? Rabe babonye ko uyu muntu ashobora kubatoroka, baciye bamushira ahantu, sinzi ko novuga ko bamushize ahaceceke ngo avuga, sinzi ko novyituko, mugabo ahantu Rabe azi hazi abahamujanye, nimba yarariwe na zangona ntavyo nzi, nimba baramubitsa ahandi ntavyo nzi. Mugabo mwumve ko Rabe numwe mu Barundi bataronderwa n'ubutungane, mugabo leta y'ubundi yifuza ko bataha, kandi ku Rwanda leta y'u Rwanda yari yamaze kumuha amabanga, bavuga ati uyu arashobora kudutoroka, kandi atashe azomena amabanga yacu. Hari umurundi yiciwe mu kabare n'abanyarwanda, ngira ngo mwarabonye ikinamico ryakozwe na Ribe, ngo bagiye kumviriza abamwishe, gushika n'ubye ivyemazo ntibirasohoka. Mwarumvise abarundi babiri babaye aleve muri Kigali, sivyo? Aba nuko u Rwanda rwari ruzi ko aba barashobora gutoroka bakitahira mu Burundi, kubera ko leta y'ubundi yaramaze kurivumera avuga iti duha abantu bacu abagirwa n'ubutungane, ubutungane bakurikirane, abatagirwa n'ubutungane naho abo ubutungane budakurikirana batahe mu zabo baze kubaka igihugu. Ibiro niko byari bimeze. Hari ngo mace ngigwako hari ibintu bavuga twebwe bakibaza ko turi bijuju. Hanakubutse amajambo Kagame arotse kuvuga ngo Burundi n'u Rwanda ngo twara amahasa, ngariko ngo Burundi bwahisemwo ngo kuba amahasa na Kongo. Buri abakuru b'igihugu cy'u Rwanda bibagira ko igihe babukaranga abi wacu bari munsi y'urujo. None mbona mutasanguzi ko inzira z'amahoro zansi, ko inzira z'ibiganiro zansi. Écoute ndashaka no numve cyane inzira kuba inzira z'amahoro zaransi, sivyo? Ntacyo tutakoze kabisa. Ibiganiro
bikanka Uburundi bukagozagoza mu nzira zose zishoboka hagiye gukurikira so ntabwo igihugu cy'u Burundi nubwo kigomba guca gikora ibitero by'ubujuju nka kujya u Rwanda rwabikoze muri Kongo kujya bivuze sivyo biriya ni ibitero by'ubujuju u Rwanda rwagabye ibitero kuri Kongo rubesha ngo rugiye kurondera FDLR ko base bakoze amahano mu Rwanda mugabo magingo aya bamaze kuzana indimi mu kanwa kabo nyinshi tanto bagiye kwibutare cyangwa bagumise Kagame de makazi kwivuga ngo nimba ngo twagiye gutora ubutare muri Kongo tukaza kubuhingura tanto ngo bagiye guhabuza agatika k'abatutsi sivyo so twebwe abarundi ntabwo tugomba kugaba ibitero by'ubujuju nka biriya sivyo ikintu cyose tugomba kubikoresha mu bwenge sivyo pazapa sivyo iyo mvuze ko inkona ziriko zirarara hejuru ya Kigali harabibaza ko mbandi ko ndadada harabibaza ko mbandi ko ndabesha ndiko ndajokinga sivyo inkona hejuru ya Kigali zirahari kabisa kandi ziriko ziraraba kimwe ku kindi ico bariko bikoze nimwe baziramvuze ngo inkona ziko zirarara hejuru ya Kigali ngo mba ndiko ndajajura ihibambewe so ikindi novuga nigiki nkuko yavyivugiye uriya mubanyi wacu mwiza ririya hasa ryacu yavuze ngo twahisemwo twitiyemo sivyo kugiranira ubucuti ngira ngo mwarabonye ko yamugabye ko ibitero sibyo ibi biri clair kandi nibaza ko najya amajambo yayavuze kubera bino bitero yagabye kuri iriya hasa ryacu uriya mwana wacu mwiza sibyo ni bitero yamugabye ko ariko ubu tuvugana muri ko murumva ko hakurya Kanyaru imibororwa ari myinshi sibyo ijo n'umurango imyidogo amarira atagira uko angana biturutse kuki biturutse ko abasirikare biwe bahoneye aho hakurya ku mubanyi wacu sibyo ibyahasa ryacu abavuga ko twitiyemo kandi n'ababandi nyene baba teroriste bamwe twamusaba ko abaduhereza nabo abenshi barahaguye kandi baracahagwa sivyo so nk'ubu nshobora kubabwira ibintu byinshi bitandukanye sivyo buriya muri bano bateroriste abataguye za Makobora abataguye za Karundu sivyo bariko baragwa hariya hejuru za Minembwe sivyo abandi nabo bariko baragwa muri plaine je ndamya yuko finale igomba kubera ngaha muntu zenya aha muri Kamanyora aho bagiye kwiposition so bivuze iki yabimanye kuko reka mvuge ko yabaronse yari yarabapangiye umugambi yarabafitiye umugambi kubera ko muzirikane ko niwe yabagize ibyihebe niwe yabagize abateroriste kubera ko iriya kudeta yapfubye niwe yayiteguye donc aba yari yabateguye kuva 2010-2013 yabateguye imbere y'igihe aha rero ngo mace mvuga iki kugira ngo untahure neza gusumba wowe uracari muto ariko abadukurikirana ndazi ko bazi ingene kera uruhigi rwagenda rwako sivyo natwarabyize mwarabyize mu ishuri donc abahigi bamwe baje hirya abandi bakaza hino sivyo abo hirya bo bakoma induru sibo bafata igikoko bo barakoma induru igikoko kigaca ciruka kikagwa muri bano bateze haronshatse kuvuga iki turindiriye moindre escalade izovugira he Kigali oya Goma Bukavu mugabo igikoko tuzogifatira mu Kirundo ibiyo ndabivuga abantu bibaza ngo ndiko ndafite inata abo kantu bakana none ndishaka kuba bagatahura mebe ratahuritse moindre escalade
Goma Bukavu igikoko kiri he hariya Kigali bazokoma igikoko hama twe tucakirire za Kirundo canke za Kayanza nakanatsinda iki gikoko nitwebwe cononera cyane gusumba sivyo haro bisaba ko tuza turatahura ubwenge abakuru y'ugo bacu bariko barakoresha indongozi zacu ziriko zirakoresha ntabwo bagomba gukoresha ubujuju nka burya Kigali yakoresheje mu kurasa Kongo no ibi nabivuze cyane mu bitahure rero yuko abarundi bari très philosophique très intelligent très kenge kuvuga ko rero uburundi buzotera u Rwanda ryari cyo nazo kinyishwaye bonse vraiment ahagini gusa no kubwira nuko umwasi ntabwo ari wakurondera oya uhaye umwanya ngo umwasi akurondere urumva bica bikurikira sivyo ni wewe ugomba kurondera umwasi donc wowe ko uri ko ari kibazo bavuga tudakibika ndacandika ahantu tuza kukigaruka iyo mwendere Escale mushuvuze niyo uvuga yuko ituma Burundi udashobora gutera u Rwanda bukoresheje rwa rurimi abanyarwanda bumva ariko mbabarire gato aha mu byo navuze Uburundi ntabwo buratera u Rwanda oyo mbabarire gato Uburundi ntabwo buratera u Rwanda Uburundi bwatera u Rwanda kera ahubwo gusa hasigaye ko Uburundi butsinda urugamba hasigaye ko gusa mwendere Escale musha hariya by program hamatwe tugifatira igikoko so kimwe gusa reka basimbe direct ku kibazo cyawe sivyo kumbe hano nabandi bishobora kuba byacanze ubundi mwe mwibaza muti kubera ko Burundi butafashe inkoho bwinjire direct barasugwana kubera yuko yo haje umukongomani kuvugisha bwana Musesanguzi uriyeranduka avuga igiswahili kabisa kugira ngo musebe kwa mutahura tumuvuga chaju ya mie yamanifate mai ya kuno nene tubibona nanti nabuze nti kubera iki tudakoresha ururimi bumva nico kibazo kiwanje écoute aburiya hari umugani w'Icyongereza uvuga ngo iyo uri Roma wifata nk'uko abaroma bifata sivyo so twebwe twakuriye mu Rwanko abarundi resematize soterme turazi yuko partout twama twagambanye sivyo mu byukuri mu buryo buri direct Uburundi buteye u Rwanda ku rusasu ruri direct Uburundi bwotsinda nukuri pe ahasi uvuga ngo nuko ndi umurundi ngo ndiko gushaka ngo gusigiriza amavuta igihugu cy'u Burundi niyo mpamvu mande clam niyo ngomba gushika sivyo Uburundi buze ngo butera u Rwanda Uburundi bwotsinda intambara ariko mwibuke ko hacaba kagambane sivyo abazungu musanzwe muzi yuko banka ababantu baragwanya ababantu ibi byaragaragaye ahantu henshi donc hacaza bacaza gusekuruza u Rwanda directement kubera ko bavuga ngo ni inkewa baba barenganije byo bigenze kunuku tu penses que yaba abateroriste aribo bagambaniye u Rwanda hama bagahungira mu Burundi ko babimeze uko so mumenye ko mu Burundi bwo tumbe u Rwanda direct bukarasa nk'urusasu rumwe gusa ku Rwanda urusasu rumwe ari nk'u Burundi kwa kuntu barira rero none baca bakumva uzi byo baca bakora RDF yo kigende gaturira ibitaro ama centre de santé rukica nk'abene gihugu dufate nk'ibihumbi 10 bagacabesha ngo n'abarundi babishe kugira ngo communauté internationale icaguruka ize ifatira ibihano u Burundi ko ariko babikoze ubuza ukanitse nibuka ka video kandi nabonye kumenyesha makuru hakuriye akanyamine muri babandi bavugisha za ndimi yabajije umuntu ari impande yari ku mupaka aravuga ati eske birashika mwebwe abanyarwanda mukaba mwonjabuka kano kuzi mukaramutsa bariya mu Burundi ngo yo ngo reka ngo woca bakurangiza ubuza ko nere ngo woca birasira bitaroge buca none kuramukanya byonyine urumva yuko umurundi yofata isuka cyangwa ikindi kinafise karagutengera kwica imagine urumva so rero kandi ikindi muzirikana ry'amajambo bakunze kuvuga ngo Burundi ngo bubitse ngo intera hamwe aba FDLR wowe wumve ngo
Uburundi buramutse gusa ufate barakoze iyo ntambara burishe n'umusirikare mu Rwanda je dis bien umwe boca baja mu bene gihugu bakabakora ubwicanye nuvuga bakabicira bo dufate nk'abakenyezi bo bica barinze kubambika ubusa kugira ngo babeshe yuko ngo noneho ngo nzantera hamwe rero ngo Burundi zari zibitse zaciye zigomera ku Rwanda ngo babanje kubasambanya bahama ngo barabica urubozo ngo rero urabona Uburundi ibintu biriko biragira sivyo rero natwe abarundi très kenge très intelligent urugamba twararukoze kimya kandi buriya n'abanyarwanda ndazi ko bataratabura ko Uburundi bwabarashe abenshi ntabyo baratahura mugabo Kagame we arabizi kuko arazi ko atahasigariye asigaye yambaye ubusa kubera iki Uburundi so niyo mpamvu rero abarundi mwibaza ngo ni kubera ko Uburundi butarasa ku Rwanda ni kubera ko Uburundi budatera u Rwanda Uburundi ntibuzopfa bonatera u Rwanda Uburundi ni igihugu c'amahoro ni igihugu c'abami nticigera gitera iyo catewe kirivuna kironderera ubwigenge cyangwa se amahoro agana igihugu ibindi gihugu voilà rero u Rwanda wahisemo kudutera rukoresheje baba terroriste rero twakoresheje ubwenge twaturindire gusa mwandira skari mu sharia kabisa Goma na Bukavu ikoko tugifatiraga gatere musitameneke kabisa barabisasanguye ndagushimye cyane kubera yuko ndazi ko hari abadukurikirana benshi bari biyumvira icyumviro nk'icyo cy'iwanje ariko birangiye ndazi twese tutahuye abari bameze nkanje turamukanye muri commentaire mutubwire uko mwabyumva na mwebwe nimba wumva yuko nanje wari ubuduma nkaje yuko donc twavugisha kwa rurimi bumva byandike muri commentaire dorure muri commentaire turabiko mugabo usigaza ibibazo biremereye usigaza na topic yo gusesangura asaba ubwenge bwinshi bisaba ko dukoresha ubwenge bwinshi kabisa abarundi donc barundi mahanga tugisha urazi ko ari ami de jeune nibyo rero dupompa mu anatupa no akiri kabisa big up kuri muzebra nuko watambana na jewe na kwishapo mzee na kwishapo kabisa nagushimye cyane rero byimva mutima ku bimwe n'ibimwe canke se ku nguvu ukoresha kugira ngo ushobore kuba woduha ubumenyi nawe waronse kabisa je ndumva mengo abantu bakora dukurikirana barakwiye kuza baravuga musesanguze iraba kuri limikaje narungisa amazi akanya kweli indugu murabona ingende vume ya transfer tibora musesanguze narungise aka papier mshwa urabe bihanaguri yasu ari ibintu bisaba ubwenge ego so iyi ni topic kuyisobanura umuntu biragoye kabisa kuko urabye imyaka iheze ubundi gusemerera ati duha abo bantu kabisa kubibika ko nakaga ego mugabo ukabona u Rwanda rukomeje kunana biro kubisobanurira abantu yuko Uburundi bagahisemo gukuta yandi izindi nza kugira ngo ruzo bishikeko biragoye bisaba ubwenge bwinshi cyane bacaye baza ngo turi bijuju ngo twaratinye u Rwanda kubera byabikoresha bitura ego ndagushimira cyane muri sangi nshimira n'abari baradukurikirana ndababwira ko muri abantu b'inkora mutima kabisa murahanu ku mutima tubabisa ahantu hadata pe ndabashimiye cyane rero ndabasaba ko wewe ukituraba ukiri mushasha kabisa cyangwa se uturaba utarakora kuri kagakengeri bikore kugira ngo uzurabona bimwe n'ibindi tubashikiriza nka BF cyangwa BF please ndabashimiye cyane rero MC Benita na kumwe n'umusesanguzi naho ubutaha murakoze